mtukuze Bwana. Nafsi yangu kwa nini kuinama? Inuka muhimidi Bwana. Moyo wangu kwa nini kuinama? Inuka mtukuze Bwana. Bahati Bukuku ni umwe mu baririmbyi ivyamamare muri Afrika. Tuvuze muri Afrika ni mu Burundi, muri Tanzania, Rwanda, Congo, Uganda n'ahandi henshi. Amaze imyaka irenga 10 muri music gospel, arizo ndirimbo zo kuninahaza Imana. Uyu munsi ndakuzaniye story utaruzi kuri Bahati Bukuku. Ari na exclusive interview ya hano iwacu i Burundi. Bahati Bukuku yamaze gukora ibintu vyinshi muri career music yiwe ya gospel. Hariho umurundi ari mu migambi yo gukorana collabo na Bahati Bukuku. Ntifuje kubabwira izina, ariko gumana natwe vuba cyane nzomubabwira, muzomenya vyinshi kubijanye na industry ya gospel music. Reka dusubire gato inyuma kuri uno muririmbyi Bahati Bukuku. Mutibagira ko ari icyamamare mu gihugu cya Tanzania, bamwe bakibaza yuko yavukiye muri Tanzania cyane mu Burundi. Ariko ivyo nitwobitebako kuko sivyo byatuzanye. Ndafise ibindi bintu ngira nababwire kuvyerekeye Bahati Bukuku. Bahati Bukuku ni mu bagore twovuga yuko abakenyezi bifashe neza cyane kuvyerekeye career music yiwe. Bahati Bukuku ni umwe mu bantu bakomeye cyane mu gihugu cya Tanzania. Uno munsi ngiye kubabwira ibintu mutari muzi kuri Bahati Bukuku biri exclusive, atahandi mu bironka atari kuri Sondi Umoja TV. Ama platform yiwe ari YouTube. Ndabona yuko Bahati Bukuku aranagurisha indirimbo kuma iTunes n'ahandi henshi kuma platform akomakomeye yinjiza amafaranga kuri worldwide. Bahati Bukuku mumwe mu bafasoni mu gukora ikintu abanza kugenda gahoro kugira arabe n'igiki yohereza abafanzi biwe. Naho ateba gutanga ibintu vyiwe bikaza biteba, ariko bisohotse bikarabwa cyane n'abantu benshi. Aheze imyaka 4 asohoye albumu y'indirimbo 5, kuko uko abikora kenshi arateba gusohora song akazizana mu buryo bwa album. Ubwo buryo bwa album abuzanamwo hazamwo ubwoko bubiri, audio cyangwa video. Bamwe baravuga yuko ashobora kubakoresha imiti, abandi bakavuga yuko umuntu yahezagiwe bamuvuga ko amajambo menshi. Ubwanje ndabona yuko yarahezagiwe, yarasizwe amavuta. Ico mutari muzi kuri Bahati Bukuku naco ni kimwe mu bantu kibaragishinga bashaka kumenya yuko nibiki Bahati Bukuku yo barimwo. Bahati Bukuku na mugabo afise. Formula ya ndoa wanayo wanandoa wenyewe. Hakunaga ndoa ya taifa ambayo inaweza kutumika hiyo kama mfano wa kurekebishia ndoa za watu wengine. Kwa kweli hiyo kitu haipo, kwa sababu hata na yenyewe ukichunguza sana utagundua kabisa kwamba ina mapungufu mengi, lakini ni vile tu wanavumiliana tu. Yani siku zinaenda. None hatuvugana haheze imyaka irenga 12 adafise umugabo. Abantu gushika ubu baracibaza vyinshi kuri Bahati Bukuku. Ni kuki adashaka kubaka atacabuze? Utiwe ibibazo ni vyinshi cyane muri Afrika, kubona umukenyezi nkurya afise indirimbo, afise impano ikomeye, indirimbo nyinshi zikaba zarakunzwe gushika ubu atarasubira ku mugabo. Ivyo nitwobyinjiramo cyane, ayo n'amabanga yiwe n'Imana. Sivyo byonyene Bahati Bukuku bariyadukije bavuga yuko yoba yaritavye Imana, ariko basanze atari vyo. Ukuri kose kuri ku binyamakuru byagiye bihura na Bahati Bukuku
aca bihereza ubuhamya ku byerekeye ubuzima bwiwe ari fake news ku bijyanye n'urupfu rwiwe. Nyuma yaho ahereza yuko ababwira nti nimureme jewe ndacyakomeye, ahubwo abaremendanya ngo narapfuye, uti Imana ibaharire. Vyonda subscribe kugira ube uwa mbere mu kuronka inkuru z'iwacu zishasha ku bijyanye na gospel music.